Facebook yatuzaniye akantu gashasha kitwa username. Username ndibaza ko umuntu atarayibona muri telefone muri WhatsApp yiwe yogenda akagira mise à jour ya application yiwe ya WhatsApp kuko usanga application yawe ikiri inyuma. Bisaba ko ugenda muri Play Store uge mise à jour update ya WhatsApp hanyuma ucuca kuraba muri telefone yawe. So muri make akamaro ka username naka akamaro ka username nawe bwiye nuko ibyo gutanga amanimero ya telefone bice bimera nk'ibihagaze. Umuntu uzomuha izina ryawe then akwandikira. Musanzwe umubizi nko kuri Facebook canke Instagram wandika izina ry'umuntu kutubona konte yiwe hanyuma ukamwandikira mukaganira. Okay, rero no kuri WhatsApp nivyo bigiye kuba. So rero mubone nanje 5 kuri 5 kugira ngo mubone ni gute basettinga iyo username. Okay, so turinjira muri WhatsApp nk'ibisanzwe ngiyi. Okay, turinjira muri WhatsApp nk'ibisanzwe dushitsemo tuca ino hejuru mubona udumo butatu ino hejuru. Okay, tukafyondako then tuca ngaha kuri settings. Okay, tuca ngaha ubona ngo handitse account. Okay, tukafyondako hanyuma tuca ngaha handitse ngo username. Username rero niho tugiye gushira creatinga rya zina tuzokoresha. Tudafyondako rero baratubwira ngo create username. Murahabona ngaha batubwira ngo create username canke use Instagram name canke ngo use Facebook username. Donc muri make aha mbere no creatinga izina wowe ushaka canke kuri aha kabiri naho ugashiraho izina ukoresha kuri Instagram kajya ka username ukoresha kuri Instagram. Aho naho ni username ukoresha kuri Facebook. So reka twebwe rero dukoreshe create username creating izina dushaka. Tutaca ngaha tukafyondako kuri username hanyuma tukatufyonda twandika izina canke nico naso donc ntiwandika izina gusa tushaka n'ibiharuro naso c'est ça donc c'est 78. Okay, then tukafyonda kuri save nk'ibisanzwe tuca ngaha kuri save tukafyondako hanyuma twongera done. Hahepfo habona done. Muri make tuba duhejeje ku creatinga username yacu ni naso 78. No kuvuga ko aha tuba duhejeje. Donc aha umuntu ndamuha izina ryanje n'ivyo iryo zina hanyuma akacaja kundondera akanyandikira akaca mbona. Okay, ariko aha murabona ngaha hepfo murabona handitse ngo contact me by username ngaha. Donc hariho everyone. Kuri everyone rero tugiye kubereka kandi kantu k'ubwenge. Uraza ugafyondako murabona ngaha handitse ngo who can contact me by username. Okay, murabona who can contact me by username. Ninde azonyandikira akoresheje iyo username. Murabona handitse everyone rero ntubuhejeje. Donc urashobora kuvuga uwo ari we wese azonyandikira nta ribi azoncontacta nta kibazo. Ariko ahandi hakabiri havuga ngo people who know my key. Abantu bazi urufunguruzo rwanje. Okay, sivyo rero tubereka ukuntu ushobora gusettinga urwo rufunguruzo. Uraza ugacufyonda ngaha kuri iyo people who knows my key. Donc murabona ngaha key yawe ni key yacu. Okay, ariko dushaka turashaka no kuyihindura nuko ufyonda ngaha kuri get a different key. Okay, urashobora guhindura bakaguha iyindi nk'iyi ukagira iyo uza kumva par exemple nkaka urabona korosha. Then uca ngaha aha munsi
munsi ngaha save, kuri save ugafyondako save key. Muri make urabona ko tubahejeje. Donc murabona ni username key ni 1113. Okay, tuca dusubira inyuma rero. Muri make rero key yacu ni iyi, username yacu na key. Donc ngaha wanditse Nason 778, key yanje uzosanga ari 1113. ni ukuvuga ko nta muntu azoshobora kunyandikira atazi ino key yanje, azombona profile yanje yibone, mugabo kunyandikira, kunkontakta, kuntelefona, kundukira foto, kumwaniriza ntibizokunda mu gihe atazi ino key. Okay, mu gihe utazi ino key, runo rufunguruzo. Okay, so rero nimba wakunze ino video, nimba yakuryoheye, tubashukure partage, commentaire, hanyuma utubwire naho dukurikirana uherereye. Merci beaucoup.